Turamuze twonge tubashimira abakunzi ba Vyacu TV namwe mwese mudahesha gukurikirana ibigasho TV yacu kaze turabera hamwe ku migenderanire igihugu cy'u Rwanda gifitaniye na Ukraine aho muze neza na neza kwigenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa gatanu umushikirangaji w'imigenderanire wa Ukraine Dmytro Kuleba yagize urugendo rutasanzwe namba mu gihugu cy'u Rwanda aho yanabonanye n'umushikirangaji w'imigenderanire w'igihugu cy'u Rwanda Vincent Biruta yongera nabonana n'umukuru w'igihugu. Ni urugendo rwari rwaje rukurikira urugendo yari yakoze ku cicaro gikuru cy'umuryango wa Afrika yunze ubumwe aho yanabonanye n'abategetsi batandukanye ku rwego rwo hejuru harimwo Abiy Ahmed hamwe n'usanzwe arongoye umuryango wa Afrika yunze ubumwe ndetse n'usanzwe arongoye komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Ese zino ngendo muri bino bihugu n'umushikiranganji w'imigenderanire bivuze iki? Neza na neza imbere yuko tuvyinjiramo neza tubanze tumenye yuko ibihugu byinshi vya Afrika vyagiye vyerekana yuko atawubishigikiye mu ntambara Uburusiya bwatanguje kugenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 yaba igihugu ca Ukraine ndetse n'igihugu c'Uburusiya ndetse no muri resolution za ONU. Ibihugu byinshi vya Afrika bikaba vyagiye vyerekana yuko atawe bihengamiye ko bigatora neutralite canke se abstention. Kugenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 ubwo hatogwa nimba koko ibihugu vya Afrika uko bibona nimba ingabo za Urusiya zotegereje kuvanwa muri Ukraine ndetse n'intambara igahagarara. Ibihugu byinshi vyagiye bitora yuko ingabo z'Uburusiya zikwiye kuvanwa mu gihugu ca Ukraine, ariko ibindi bitora yuko nyabona yuko atawe bishigikiye. Mu bihugu 141 ka vyatoye yego, ibihugu 35 bitora yuko atawe bihengamiye vyishi bikaba vyari ku mugane wa Afrika, naho ibihugu 5 bitora yuko Uburusiya bukwiye kugumiza ingabo muri Ukraine na cyane mu buseruko bwaho. Ibi rero akaba ari vyatumye umushikiranganji wa Ukraine Dmytro Kuleba agendera igihugu cy'u Rwanda narijya catoye yuko Uburusiya butegerezwa gukura vuba bwango ingabo za Uburusiya mu gihugu ca Ukraine. Ibi akaba ari byo vyatumye Dmytro Kuleba rero agendera igihugu cy'u Rwanda, akaba yabanje kugendera icibutso ca genocide inyuma yo guhura n'umushikiranganji w'imigenderanire mugenzi we Vincent Biruta. Akaba bose rero bagendeye icibutso ca genocide kiri Kigali, aho ngo ibi bisa nko kwibutsa amateka igihugu ca Ukraine naco caciyemwo mu kungoma ya Stalin. Dmytro Kuleba akaba yanditse ubutumwa agira ati: nagendeye icibutso c'i Kigali aho hibukwa genocide yakorewe abatutsi umwaka wa 1994. Nafashije nongera nkomeza abanyarwanda natwe twibuka ubwicanyi bwiswe Holodomor bwahekuye abamama bacu mu 1932 n'1933 ku ngoma ya Stalin. Inyuma ya no rugendo ni ibintu biza bishimangira uko bino bihugu vyompi na cyane igihugu ca Ukraine gikomeje kurondera kugira ijambo no kuba igihangange ku migabane itandukanye harimo n'umugane wa Afrika ivyitwa soft power. Vincent Biruta rero na Dmytro Kuleba bakaba bagiraniye imiganiro bidasanzwe ndetse bemeranya yuko igihugu ca Ukraine cyo kigiye gushinga ambasade mu gihugu cy'u Rwanda. Kuleba yagize ati: ubwa mbere nagendeye u Rwanda tugiranira ibiganiro na Vincent Biruta tuyaga ku ngingo zo kugarukana amahoro zipfuzwa na Perezida Volodymyr Zelensky ndetse tuyaga n'ikibazo c'ibifungurwa. Turipfuza gukomeza imigenderanire myiza cyane mu bucuruzi, ibijyanye n'ibikoranabuhanga, ubumenyi bw'ikirere n'ubwikorezi, inyubako, inyigisho n'indero ndetse n'ibijyanye n'imiti. Ukraine igiye kugurura ambasade yayo mu gihugu cy'u Rwanda.
kugurura ambasade ya Ukraine mu gihugu cy'u Rwanda ni iyindi ntambwe yoba ari nini cyane yoba ikozwe mu bijyanye n'imigenderanire, ariko nk'uko twatanguye tubivuga, imigenderanire y'igihugu cya Ukraine ku mugabane wa Afurika yoba itanguye gukomera, na cyane cyane muri ino minsi intambara y'Uburusiya yatangujwe muri Ukraine. Ubwo yari i Addis Abeba, Dmytro Kuleba yagiraniye ibiganiro n'abatandukanye harimo umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed, Perezida Azali Assoumani asanzwe arongoye Komoro, akaba anarongoye umuryango wa Afurika, ndetse na Musa Faki Mohamed. Bose akaba ababwira, abashishikariza yuko nyabona igihugu cya Ukraine bakwiye kugishigikira kugira ngo amahoro aboneke. Mu ijambo yavuze ubwo yari ku cyicaro gikuru cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Ukraine akaba yarababaye cyane kubera yuko ibihugu byinshi bya Afurika byafashe inzira yo kutagira uruhande na rumwe bahengamiyemo mu y'intambara, mu gihe Ukraine atako idakora ngo bayifashe, mu bihugu byinshi bya Afurika bikaba byararuciye birarumira. Akaba yagize ati, kutagira uruhande uhagazemo si cyo gisubizo namba, oya, ahubwo nimukwiye kurondera inyishu ikwiye, ndetse no kutagira uruhande muhagazemo si nyishu muri kino gihe. Yongeye agira ati, nimba ko kutagize uruhande uhagazemo canke uruhande uwibonamwo, wewe wokwifata gute mu gihe hafi yawe hobaho uwovogera imipaka yawe ndetse agakora n'ivyaha ndengakamere? U Rwanda na Ukraine rero bisanzwe bikorana ibijyanye n'ubucuruzi, atari ubu muri kino gihe cy'intambara, ahubwo n'imbere yaho, kuko mu mwaka w'ibihumbi 2020 nk'uko raporo ibishikiriza, ibidandaza byahanwe hagati ya Ukraine n'u Rwanda byari biciye imiliyoni 1,846 by'amadolari ya Amerika. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 rero Ukraine ikaba yarashoye mu Rwanda ibicuruzwa biciye miliyoni 1,012, mu gihe igihugu cy'u Rwanda naco cashoye muri Ukraine ibidandazo biciye ibihumbi 834 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byinshi mu bidandazo byinjizwa mu gihugu cy'u Rwanda bivuye muri Ukraine hakaba harimo ibijyanye n'amavuta ari ku rugero rwa 46%, ibinyobwa ku rugero rwa 19%, plastique hamwe na sima ku rugero rwa 18.9%, hamwe n'ibijyanye n'intete bivuze ingano n'ibindi vya nkenerwa 11%. Mu gihe u Rwanda rwo rwashoye muri Ukraine icyayi ku bice 80%, naho ibindi bidandazwa bikaba byari bishingiye kuri 18.4%. Mu 2021 ibidandazwa bikaba byaraduze ku rugero rwa miliyoni 2,288. Urugendo rwa Kuleba rero rwahejejwe no kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari we Paul Kagame, mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati y'ibihugu byombi. Ndetse Dmytro Kuleba nyuma y'ikiganiro bagiraniye muri Village Urugwiro akaba yemeje yuko bagiraniye ibiganiro hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Ukraine, byose bikaza bishimangira uko umubano hagati y'ibyo bihugu byombi bashaka ko ukomera ndetse uba ku rundi rwego rutandukanye n'uko rwariko, aho yemeje yuko igihugu cy'u Rwanda kigiye kubafasha byimazeyo
mu bijanye no kubashigikira mu ntambara. Yagize ati I was honored to be received by Rwanda President Paul Kagame, ati nahawe iteka ryo kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse tukaba twaganiye ibijyanye n'imigenderanire no kuyikomeza, ariko kandi twongera tuganira no kubahana hagati ya bino bihugu byose hashingiwe ku nyungu. Ati twemeje yuko tuzobandanya tubikomeza. Igihugu rero ca Ukraine kuva gitangura guterwa ko ibisasu kugenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 mu ciswe Operation Speciale Militaire cyatanguye gukomeza ubucuti n'ibindi bihugu kugira ngo kibandanye kigira ijambo. Reka ndabashimire ko mubanye natwe muri kino kiganiro. Ndabasaba mugire subscribe niba mutarabikora kugira ngo ibikuru amaganiro bitandukanye muzoze murabironkera ku gihe. Ndabasaba mugire subscribe niba mutarabikora, share, like na comment, navyo byo bari byiza. Tukaba twagarutse ku bijyanye n'imigenderanire iri hagati y'igihugu cya Ukraine n'igihugu cy'u Rwanda.